ijya n'ingendo yasubije inyuma Afrika mushake murabe natwe mu Burundi murabe Burundi bwo mu 87 no Burundi bw'uno munsi ntiturahashika kubera ibintu byo kugira umutima wo kwikunda guri kutembagaza ubutegetsi. Teka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro mbonesha kure korera kuri YouTube n'Umuhuza TV aho uherereye hose ndaguhaye kaze mu muraya makuru kuri uyu umugoroba turi ku munsi wa kabiri ku itariki 8 Myandagaro 2023 mejeje kumviriza ni President Evariste Ndayishimiye igihugu c'u Burundi mu vyo yoba yarashikirije tukaza no kubigaruka ko ku buryo uburambuye ariko rero ahanura abakiri bato kwirinda gutembagaza ubutegetsi ku bwa President Ndayishimiye yongende gutembagaza ubutegetsi agarutse muri Afrika ngiri gikorwa n'abakiri bato akibutsa ko abashaka ubutegetsi buza baririndira amatora bakitoza agahanura kandi amareta gukomeza ibiganiro mu bibazo biteje ingorane mu bihugu. Ivyo bivuze nyuma yuko nawe ubwewe yoba yagiye atangaza ko hari akarwi kagira kamukure ku butegetsi mu mwaka uheze byaragaragaye cyane abivugira mu masengesho ya CNDD-FDD yo gusozera ukwezi ku8 akaba yaranabivugiye n'imbere y'abacamanza. Turaza kubigaruka ko ku majambo yoba yashikirije ndetse agatanga n'uturero tumwe biriko biraba amakuru rero udakwiye gucikwa tuza kugaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kugaruka mu gisata c'ubutungane umwana adakwije imyaka 18 yakoze icaha ahanwa agute. Ni mugihe rero muri iyi minsi ari inkuru yahanahanwe ku mbuga hwaniro ivuga ko umwana w'umwigeme afise imyaka 6 yafashwe ku nguvu n'undi mwana w'umuhungu w'imyaka 14. Ivyo byose turaza kubigaruka ko mumenye ico amategeko y'u Burundi ateganya ku bihano vyohabwa umwana uri munsi y'imyaka 18. Hari rero abigisha n'abaganga bo mu Kayanza basaba lift ariko uyu munsi umushikiranganje Martin Teretse mu vyajejwe ari mw'intwaro yo hagati terambere usanga n'umutekano yoba yabagabishije arababurira navyo turaza kubirabira hamwe ku buryo burambuye. Tukaza kugira kandi mu gisagara ca Bujumbura kuri zone Musaga abenegihugu bati turasavye abiyita abapolisi bakubita bongera basahura abantu mw'ijoro bahagarike iyo ngendo. Ni inkuru rero ivugwa cyane mu gisata c'umutekano natuza kubagaruka ko ku buryo bw'idonido. Ndagusavye kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uri hose waba dukurikira mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure harimwo Buraya, Amerika, Aziya, Australia. Ndaguhaye kaze aho tugiye kubagezaho ku buryo burambuye ingingo mejeje kuvuga mu mfunyapfunya. President Evariste Ndayishimiye hanura abakiri bato kwirinda gutembagaza ubutegetsi ku bwa Neva. Iyo ngendo yo gutembagaza ubutegetsi yagarutse muri Afrika iriko ikorwa n'abakiri bato yibutsa ko abashaka ubutegetsi buza bararindira amatora bakitoza agahanura kandi amareta gukomeza ibiganiro mu bibazo biteje ingorane mu bihugu. Ariko naho President Evariste Ndayishimiye yibaza ko rwaruka rwo rutembagaza ubutegetsi General Abdurrahmane Chiani aherutse kubutembagaza muri Niger arusha imyaka General Ndayishimiye. General Bunyoni afunzwe yagirizwa ko nawe ariko arategura kubutembagaza mu Burundi afise imyaka ishika kuri 52. Icyo abantu batandukanye bemeranya na President Evariste Ndayishimiye nuko kwirinda gutembagaza ubutegetsi vyoca mu kwemera kuganira ibibazo biri mu gihugu. Ariko iyo mpanuro nayo ayivuga we nyene ntayerekwa indiri z'abarundi ko baheze hanze abanyapolitike baharanira agateka kazina muntu abamenyesha makuru yabaciriye imanza zo guhera mu munyororo batanaburanye ivyabo leta yiwe yarabinyaze ku nguvu. Amaradiyo n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu abenshi bariko basaba ko hasubira kugururwa ndetse agasubira kwemererwa kugira ibiganiro mu gihugu c'u Burundi. Intwaro yiwe rero ngikaba nginamaze no kunyuruza indiri z'abarundi kandi niyo avyeretswe ngo ntiyemera amatohoza. Ivyo rero nivyagiye bishikirizwa
n'ababandanya kuvuga cyane kuri politike y'igihugu cy'u Burundi harimo na Pacifique Ninahazwe yakurikiranwa cyane kuri Facebook. Higanwa rya politike avuga rirugaye ngo uravye nk'ivyo CNL iriko irakorerwa nta kamaramaza. Hari imyidogo mu gihugu ne myinshi ifatiye ku murengera w'amakoro ariko utuma ibiciro biduga. Umuryango mukuru w'igihugu ridogerwa ko usesagura amakuru y'abarundi mu myambaro yizimvye cyane y'umupfasoni umukuru w'igihugu asigaye yiyambarira inyabara y'azimiliyoni 20 ku munsi n'ingendo za buri mwanya, aho umupfasoni umukuru w'igihugu asigaye ajana hanze umuryango we wose mu makori y'abanyagihugu. Ibintu rero bigumye gutyo, President Evariste Ndayishimiye ntaza atangariye hadutse ababona ko atakindi gisigaye atari kumukura, ariko kandi naco vyozanira inyishu abarundi kuko bitezaho umutekano mukeyi ndetse bene gihugu benshi bikatuma abahunga. Ngene kandi ubutegetsi hose butemagazwa n'abizigirwa b'umukuru w'igihugu burya n'abandi harimo Mwambutsa, Bangiricenge, Charles Ndizeye, Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza n'abandi bakuwe n'ababegereye. Kenshi abatwara bacunga bo bita abanzi, kumbe abateye ubwoba ari barya nyene bicaranye. Impanuro rero ngo Pacifique Ninahazwe aha President Evariste Ndayishimiye nuko yokumvira izo mpanuro nyene nawe ubwiwe ahejeje gutanga, ndetse ngagashira mu kibanza abo ashobora gukorana nabo ahubwo batazomusubiza inyuma. Gira cyo nawe ubishikirije ko tuje mu gisata c'ubutungane. Umwana adakwije imyaka 18 yakoze icaha ahanwa gute? Muri iyi minsi hari inkuru yahanwe ku mbuga hwaniro ivuga ko umwana w'umwigeme afise imyaka 6 yafashwe ku nguvu n'uwundi mwana w'umuhungu w'imyaka 14. Abavyeyi b'umwigeme bagiye kubibona itariki ya mbere Myandagaro 2023 babonye umwana biriko biramugora gutambuka, baca basanga yafashwe ku nguvu n'umwana w'umubanyi, niko biri ku urubuga Best of Burundi. Iyo nkuru rero ikabandanya ivuga ko uwo muhungu atabaye agihanwa nk'abandi bakoze mwene ico caha kubera ko afise imyaka 14 gusa. Hari rero umushingomanza Emery Bayizere yagize ico avuga, atanga umuco kuvyerekeye amategeko agenga abana mu gihe bakoze icaha. Emery Bayizere ati hamwe hokorwa amatoza yimbitse bikagaragara ko uwo mwana afise imyaka 14, muri uwo mwanya arakingirwa n'ingingo ya 28 y'igitabo mpana vyacu Burundi. Iyo ngingo ivuga ko umwana atarakwiza imyaka 15 atacaha yagirizwa. Akabandanya agira ati amatohoza yerekanye ko ico caha yagikoze, nubwo atofungwa arashobora gucibwa indishi y'akababaro ni dommage intérêt. Mugihe rero naho umwana yagaragaje inyifato yo guhungabanya umutekano, Emery Bayizere avuga ko aca aheza akajanwa mu bigo bifasha ico bita mu Gifaransa réinsertion sociale, kubera ko mu Burundi atabusho bw'abana buhari. Nico rero amategeko avuga ku bihano bihabwa abana bari munsi y'imyaka 18. Reka tubandanye rero mu gisata c'intwaro hamwe n'indero bifatikane hamwe n'amagara y'abana. Abigisha n'abaganga bo mu Kayanza basaba lift bukuja ku kazi baragabishwa. Martin Teretse umushikirangano byajejwe harimwe intwaro yo hagati yababuriye itariki ya 5 Myandagaro igihe ahimbazwa umunsi mukuru hariwe amakomine, yamenyesheje ko babandanije iyo ngendo bazofatirwa ingingo harimo no gukurwa mu kazi. Ku gicapo rero Martin Teretse byagiye bigaragara mu bimenyesha makuru nuko yoba yatanze gasopo avuga ko abo bigisha n'abaganga bagomba guhagarika ivyo gusaba amalift. Hari inkuru rero ivugwa cyane mu gisata c'umutekano. Aba muri zone mu Musaga kwibarabara rya mbere bati turasavye abiyita abapolisi bakubita bongera basahura abantu mu ijoro bahagarike iyo ngendo. Yagize ati aha ku Musaga abantu biyita abapolisi bamaze imisi batembera ijoro bahuye n'abantu bakabakubita bakanabasopa utwo bafise canke babasanze ahantu bibereye bariko barasoma agacupa bakabahuka n'amakofe babakubita n'imisentire. Ku munsi wa mbere bitangura kuba nari ntashe mu ijoro mvuye ahantu ku kazi hamwe n'abandi dukorana, hari igihe c'isaha 7 z'ijoro zibura iminota mike
duca tubona abantu bicaye ahantu bariko barabakubita, tubashikiriye bariko barabakubita baratubaza iyo tuvuye, natwe turababwira ko tuvuye mu kazi kuko natwe bagomba kudukubita. Haheze akanya nshitse muhira numvise ngo abariko barakubitwa nabari bicaye kwibarabara. Umwe mu bakubitiwe umugore wiwe yaratinyutse arababaza igitumye bamukubitira umugore, ariko baca bararasa urusoro ntibarumutumbereje ko aca araduza amaboko baca baramureka. Buke rero baragarutse barakubita abantu, n'ejo hahise ubwo hari ku itariki ya 6 2023 barabikoze. Induru yumvikanye nshitse muhira mbajije mugenzi wanje yararimwo, yambwiye ko twakize kuvana abapolisi baciye bashika barabakubita barabasopa amahera. Nivyumvikana ingene rero abo biyita abapolisi bo kubita abantu gutyo, hari nabo bibaza ko ari abasuma kuko nk'ejo batangiye kubakubita isaha 4 z'ijoro zishira isaha 5. ngo turasavye iyo ngendo ihagarare. Nabo kuri zone Musaga bariko basaba ico kintu ko cokorwa ko iperereza, ndetse ivyo byose bibangamiye umutekano wabo bikaba vyahagarikwa n'ubundi n'inzego zijejwe umutekano. Iyo nkuru rero yavugaga cyane mu gisata c'umutekano. Hari n'iyindi nkuru rero iriko iravugwa cyane. Hatanzwe impapuro z'umutsindo ku ishuri rikuru rya Busiga mu ntara ya Ngozi. Abo bahawe impapuro z'ubutsindo kuri iyi tariki 8 ukwezi k'8 bose hamwe ni 70, harimo abakobwa 73 n'abahungu 4, bakaba bize ivyigwa bitandukanye biri mu bisata 5, ibiharuro, indimi n'ibindi. Muri ivyo birori vyabereye kuri lycée Busiga, abajejwe intwaro bakeje iryo shure n'umuyobozi waryo Matilde Kezamahoro ku bukerebutsi n'ubumenyi iryo shure ryabahaye abanyeshuri 1881 amaze kwaronkera impapuro z'umutsindo kuva myaka 70 rimaze rishinzwe. Akaba haravuzwe ko wahora ari iyoboye agiye gukarisha ubwenge mu bihugu vyo hanze. Iryo shure lycée Busiga rikaba ari irimwe mu mashuri 5 afise uburaro yakira abanyeshuri baba 1000 ku mwaka umwe. Ndabakengurukiye cyane mwe mukurikira Umuhuza TV, ntimuze gucikwa n'andi makuru yose tuza gushikiriza muri iri joro n'andi yose tuzoshikiriza mu minsi ikurikiye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ubukene kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire.